Nubwo isi hanzwe n'ikiza c'umugera wa COVID-19 abantu ntibokwibagira ko hari izindi ngwara zibangamiye amagara y'abantu. Izo nazo ni nka malaria isinzikaza ikongera ikica abantu benshi ngaha mu Burundi. Hariho kandi ingwara y'igitigu, ingwara y'igituntu, umugera wa sida n'izindi. Bishikirizwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, Jean Baptiste Nzorironkankuze mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu. Mu kanya gaheze twavuze ko amakungu ahanzwe n'ikiza coronavirus, ariko iki twibagize ko hari izindi ndwara zibangamiye amagara y'abene gihugu ku isi. Aha twovuga nk'ingwara ya malaria ariyo isanzwe isinzikaza ikongera ikica bene gihugu benshi ngaha mu gihugu cacu. Twovuga ingwara y'igituntu, umugera wa sida, indwara ngendanwa zimara igihe kirekire kandi zidakira. Twovuga nka diabete, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, amakanseri eka n'izindi. Ikindi Nzorironkankuze avuga ni ukwamiza ku muzirikanyi kujana abana ku ncanco. Aha ahamagarira abavyeyi kutadebukirwa muri ico gikorwa. Ikindi twokwamiza ku muzirikanyi nuko tutosamara mu kujana abana ku ncanco canke ngo abakenyezi badebukirwe gukwirikira umugambi wo gusuzumisha imbanyi no kwibarukira kwa muganga. Dukora ibishoboka vyose rero kugira ngo abene gihugu bose baje ku muvuduko w'iterambere muri rusangi atanumwe asigaye inyuma. Aha tuvuga ababa mu bisagara no mu mitumba, abize n'abatize, abakenyezi, abagabo, kugwaruka, abagendana ubumuga eka umwene gihugu wese atanumwe asigaye inyuma. Ku rundi ruhande ashikiriza ko leta iri kwiratunganya neza ingene abanyagihugu bo kwivuza. Ico kurata mu Burundi nuko abene gihugu bake bakigira urugendo rurenga ibirometero 5 kugira bashikire ivuriro. Biribonekeza ko mu gihugu cose benshi bagenda urugendo rudashika ibirometero 5 kugira ngo bashikire ivuriro. Ariko rero naho biruko dutegerezwa kongereza inguvu kugira abantu bose baronke ingene bivuza batavunitse. Nico gituma leta iriko iratunganya neza ingene abene gihugu boshigikirana mu kwivuza. Iruhande y'abakozi ba leta bavuzwa n'ishirahamwe rya mitiweli, abakozi bo mu mashirahamwe bavuzwa n'ama-assurance, abene gihugu benshi bagizwe n'abarimyi, aborozi, abanyamyuga ntibarijukira kwinjira mu mashirahamwe yo gushigikirana mu kwivuza. Nakaga karata ko kwivuriza ko bita CAM, turabona ko batarijukira kuyigura urugero rushimishije, kandi uwifise leta iheza ikamurihira gushika ku bice 80%. Mu gihe uwifise yakurikije ibisabwa na cane mu gutangura kwivuriza kw'ivuriro rito ritabishoboye rigaheza ikamurungika mu bitaro by'akarere, vyanse umugwayi agaheza akarungikwa no mu bitaro bikuru byo ku rwego rw'igihugu. Nayo ku ruhande rw'userukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS mu Burundi yemera ko bazobandanya bashigikira Uburundi mu bijanye no kubungabunga amagara y'abantu. Ni muri iyo ntumbero batanze imfashanyo y'ibikoresho byo kwa muganga vy'agaciro kagera ku miliyaridi n'imiliyoni 500 mu mafaranga y'amarundi. Uwo musi mukuru wahimbajwe ku civugo abene gihugu bo kw'isi bogira amagara meza mu burenganzira bwo gutunganirizwa bungana kuri bose.